kuwa mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2018 imyaka 56 ikaba irumanye Uburundi burose intahe y'ukwikukira. Kaze rero mu makuru ategekanye ikirere cyo ku munsi w'ejo wa mbere w'itariki ya 2 mu Kakaro uno mwaka. Ikirere ciganjwemwo n'izuba hacamwe ibicu bike bike nico gitegekanijwe mu mihingo yose igize igihugu cacu. Nayo dogere Celsius 8 ni igipimo c'ubushuhe kiri hasi kizoboneka mu ntara ya Kayanza. Eka no ku muhingamo ikirere nk'ico nyene ciganjwemwo n'izuba haca bike bike gitegekanijwe ahatari hake mu gihugu cacu, uretse gusa intara ya Ngozi hategekanijwe ikirere kizoba ciganjwemwo n'ibicu. Igipimo c'ubushuhe kiri hejuru kizoboneka mu ntara ya Cibitoke kiri kuri dogere Celsius 30. Hakurya y'amazi naho mu bindi bisagara vyo muri Afrika imvura yumvikanamwe imituragaro ikaba itegekanijwe i Mogadisho muri Somalia, ya Addis Abeba muri Ethiopia, i Abuja muri Cote d'Ivoire hamwe n'i Lome muri Togo. Hanategekanijwe akavura gake gake mu bisagara vya Zanzibar muri Tanzania, Nairobi muri Kenya, Juba muri Sudani y'Epfo hamwe rero n'i Libreville muri Gabon. Mwakoze kudukurikirana, ningaha dusozereye amakuru ategekanye ikirere cyo ku munsi w'ejo aho bukera. Mubandanye mugira umunsi mukuru mwiza wo kwikukira ku Burundi gahi wanyu.